Oui, ku yindi nshuro kandi twagarutse. Buja Flavor ibandanya itera imbere cyane. Yesa. Nk'uko ubibona mu masanamu ni amakuru no munsi tuza kugezaho muri Birimani Boy. Uno musaza Kirikou Akili, jamaa unaona hakui hata kidogo. Babia baba dogo bimeze gute? Andazi timu Birimani Boy na Kirikou batangiye kwibaza ibibazo byinshi. Ati uno munsi n'ubusesanguzi nza kukuzanira ku makuru ariko aravugwa kwa Kirikou Akili. Asha gira subscribe rero, ugire j'aime, follow kugira uteze imbere umupomota wawe Sule S Ndimu canke Ndimu. Ati rero bimeze gute? Twagiye ibana Kirikou Akili abicishije ku rubuga rwiwe rwa page ya Facebook yashize ku mugaragaro ubutumwa abantu benshi tutanguye kwibaza yuko umwanya n'umwanya igisasu, umwanya n'umwanya indirimbo nshasha ishobora kugaragara irimo bano basore babiri basanzwe bari muri Birimani Boy. Timu Birimani Boy niho muri mushire ko jeme rero tugenda kwa abicishije ku rubuga rwiwe rwa page ya Facebook. Kirikou Akili yanditse ubutumwa ati: nduguruye twamugina itegure kandi kumva umuziki mwiza. Double J once again. Ndugaye twamugina. Ubwo n'ubutumwa rero Kirikou Akili yanditse ku rubuga rwiwe rwa page ya Facebook. Bigaragara neza yuko ariko arateguza abakunzi ba Birimani Boy. Je sindimwo sindimwo bano b'Imana. Ateguza rero abakunzi ba Buja Flavor yuko ashobora kugaragara umwanya n'umwanya indirimbo imwo Kirikou Akili ari kumwe na Double J once again. Haraheze rero hafi umwaka urenga bano basore babiri badahurira mu ndirimbo imwe. Byagenze gute? Reka ndaguhe palmarès rero, ndazi ukunda palmarès yakwibutse indirimbo bano basore babiri bamaze kugaragaramwo zari zimeze gute, zifashe gute, ni zingahe. Kandi kini womenya nuko bigaragara yuko kuri channel ya Kirikou Akili indirimbo imwe gusa niyo amaze gukorana na Double J. Rero je nkatangura kwibaza ibibazo, none Kirikou Akili wewe ushobora kwandika indirimbo hanyuma Double J akaza kuririmba? Kumenga Double J indirimbo nyinshi ziri kuri account yiwe mumaze kuririmbana ari iwe. None we Kirikou yiburira hehe musaza? Watu wa hip hop nao ni shida sana. Rero byifashe gute? Icyo umenya coco nuko hari indirimbo zine bigaragara yuko ziri kuri account ya YouTube yo muri Double J. Indirimbo ya mbere bahuriyemo yari indirimbo acha kuvurugana. Imyaka 4 irashize ino ndirimbo ishizwe ku mugaragaro. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo Nopa, indirimbo imaze imyaka 3 ishize, imaze kurabwa n'abantu barenga 1.4 million, umuriyoni n'ibice 4 by'abarorerezi. Biko vizuri sana, big up sana. Indirimbo ya gatatu Urunani bari kumwe na Double J na Kirikou Akili. Izo ndirimbo ndiko ndakubwira featuring ahubwo ni Double J x Kirikou. Indirimbo ya kane ni indirimbo Inzoga ni Baby. Inzoga ni Baby rero irimo featuring muri byo mu gihugu cy'u Rwanda Prince Melody. Indirimbo imaze umwaka wose urenga, imaze kurabwa n'abantu barenga 1.5 million, umuriyoni umwe n'ibice 5 by'abarorezi umwaka urashize. Ariko kuri count rero ya Kirikou Akili ariko indirimbo imwe gusa bamaze guhuriramo na Double J. Iyo ndirimbo
nayo yanditswe Double J and Kirikou. Ubudasa gatoya na za zindi kuko ni Double J X Kirikou. Yiva banduku. Ni indirimbo idafise amateka menshi cyane kuko ino ndirimbo Ibisusu, indirimbo kigo cyo kugenzura itumwa ko amakuru mu Burundi sense yugariye kutavuzwa cyangwa kwerekanwa ku mambonesha kure yo mu gihugu cy'u Burundi no kuvuzwa ku maradiyo yo mu gihugu cy'u Burundi. Ibisusu imyaka 2 irashize, imaze kurabwa n'abantu barenga umuriyoni n'ibice 8 by'abarorezi. Rero je nkatangura kwibaza, none iyo ndirimbo Kirikou atanguye guteguza abakunzi ba Birimani Boy, none izoba yifashe gute? Bitakuwaye banduku. Rero timu Birimani Boy, nimba uri kurangurirana shaka muri commentaire uzumbwira ati wibaza izoba yifashe gute. None ni kubera iki aba n'abasore tuhora tubona featuring tubona gusa X and twasi nibaza yuko kwa Kirikou ari we yabyanditse, nibaza yuko izoba ari featuring ya Kirikou featuring Double J. Kirikou se twasi nibaze ko azoba yanditse wewe andika neza ibintu birashagata. Yes, merci beaucoup. Ndazi ko muri benshi mubandanya mukurikirana, ndakubwire yuko nimba utaragira subscribe cyangwa follow kuri page hose, ahantu hose uri kurakurikirana iyi video, menya yuko uri kurahomba ibintu bishasha bikomeye. Ubusesanguzi burabandanya. Ushaka kunyita Sule S Ndimu, big up sana, karibu sana.